birambabaza kugeza uyu munsi aho ishengero canke abana b'Imana bataramenya neza yuko ivy'ubutunzi, ivyo gusagukirwa, ivyo gutotara ari ikintu babwirizwa kugirira umutwaro. Ivyo birambabaza cyane, kuko nimba uyu munsi ishengero, burya ishengero nico gicapo c'igihugu, ishengero nico gicapo c'umuryango. Ishengero rikenye, abakozi b'Imana bakinye, igihugu kirakena. Muriko muranyumva? Si bijanye na wewe na jewe, ni bijanye na mission yacu ngaha muri nose. Ndashimana ko abenshi bari ngaha bakiri bato, muracafise inguvu, muracafise ubwenge bukwiye, nta vyinshi birabahumvagura. Ni kuvuga ngo muyandi majambo hari ivyizigiro by'ishengero ejo kubera mwebwe. Uyu munsi singiye kubicisha amateori, bwatuguma tuvuga ibintu biri pratique, kandi unyemerere yuko ivyo ugiye kumva ugiye kubishira mu ngiro, ugiye kubikora, ugiye kuvyambika umubiri mu buzima bwawe. Nagomba ndakugarantisa dushake twihe imyaka itatu. Iyi ni edition ya mbere. Uyu mwaka at least turakora nka edition nka 4, kuko umvirize, munyumvirize, biro munera ndi abatuvuze ngo umumvirize. Kwagize Imana nziza ukinjira ngaha, tuzogutsindagiramwo ibijanye n'ivy'ubutunzi. Uvyanka uvyemera uzosanga watunze. Ico umuntu yumva, nkuze kuvuga kino kintu, iyo wigishijwe neza wizera neza. Umugorosi w'Imana beshwaho no kwizera. Iyo wizeye neza ubaho neza. Ibibazo twagize nuko fete twigeze twigishwa neza. Tugira kwizera kutariko, kumva kumengo harabo vyagenewe, harabo umva nyene bavukiye ivyo. Ariko mpa ijya verse, okay? Shaka ndakwereke Imana uburyo yakoze ibintu. Ubu mutunzi, ubu mukene, wavutse utunze. Hari abantu bavuka batunze baramaze kubabikira amafaranga kuri konti, n'abandi bavuka bababikiye amadeni bazoza kuriha bavutse. Benshi nibo bagwiriye ngaha, ariko ntaco bitwaye. Imigani 22 ku murongo wa 2 havuga ngo rich and poor have this in common: the Lord is the maker of all them, of them all. Rich and poor have this in common. Bavuze umukene n'umutunzi barafise ikintu bahuriyeko. Bose ijambo ry'Imana bavuze ngo bafise Imana nk'umuremyi. Muri iyi verse babashatse kuvuga umutunzi sukavutse ari umutunzi adashobora gufacinga ama challenge canke ibibazo cyo kimwe umukene ashobora guhura navyo. Abatunzi baragwara, abatunzi niyo uvuka bamwikiye amafaranga, navuka yambaye impuzu barazimugura bakazimwambika, arigishwa gufungura. Uravyumva? Rich and poor meet together at birth and death. Umutunzi arapfa n'umukene agapfa. Umutunzi aravuka, umukene akavuka. Amen. Uriko uraraba deya iko barafise ikintu bahuriyeko. Hari ivyo basangiye, bose barahura n'ibibazo. They are born the same way, arrive naked. Bavuka bari gusa bose, umutunzi n'umukene. Bose aragera ahantu baba unconscious, batagira
ni naho yovuka tunze avuke mu muryango utunze hari igihe ataba ari konse y'ibiba ariko aragenda aramenya bose barahuriye kuri bavuka bari inyoha batazi sivyo gusa bose bashobora kugwara bashobora gucika abanyavyaha imbere y'Imana bavuze ngo they are vulnerable bose bashobora kuba vulnerable yaba umutunzi yaba umukene hari abana bavukiye mu mafamiye akize mugabo bakavukana ama malformation cyo kimwe n'abakene hari ikintu bavuze gikomeye hari icyo basangiye bose baremwe n'Imana icyo shaka kubabwira nuko umutunzi arashobora kuba umukene kandi n'umukene arashobora kuba umutunzi Imana ntifise ikibazo cy'ukungene uvuka Imana ifise ikibazo ukungene uzopfa ushobora kuvuka ukenye mukako kazopfura umutunzi akaroka ari biblique Yesu ku musaraba munyumvirize neza bamumanitse ari umukene atani impuzu yambaye mugabo bamushikanye mumva ari umunyacubahiro imva yiwe gushika uyu munsi nta wundi mateka y'isi imva yiwe irigera icungwa n'abasirikare ariko imva ya Yesu yari icunzwe n'abasirikare bisigura ngo ntiyari umuntu asanzwe uriko muranyumva igihe yavuka ngaha muri nosi ndiko ndavuga Yesu yavutse ari umutunzi mugabo yapfuye ari umukene kubera wewe na jewe wewe ushobora kuba wavutse uri umukene mugabo kubera urupfu rwa Yesu yishize ko ubukene bw'iwawe ugafutunze ijambo ry'Imana tubwira mu gitabo cy'Abikorino ngo nimwitegereze ubuntu bw'umwami wacu Yesu uyo naho yari umutunzi yahindutse umworo ku bwacu kugira ngo ubworo bwiwe budutungishe ubundi umviriza numubabaro ku Mana ko Yesu yapfuye ariko ukazopfa ukenye yapfuye kugira ngo upfe uri umutunzi kuko yemeye akiyambura ubutunzi yari afise akabuguha akemera agafata position yiwawe eta yiwawe ugacupfa umeze uko atashaka kumera siriko muriko muranyumva nico gituma ibi mpamvu ndiko ndabivuga ndikugira ngo muvyumve neza umviriza ntiswagiye mu mubiri turi mu mpemu ijana kwijana karatsinda urumva sinzi umukene birivuga ko tuzopfa abakene bahari mugabo baramenye Yesu nagomba ndakugarantise nimugiye kumeta en pratique ivyo tugiye kukwigisha ntuzopfa ukenye kwera uyu munsi ngomba nde program abantu bamwe muri kino kibanza nongere ndaba programme numva amene yanyu turi kumwe kuko umviriza kuvuga ngo uri kurarondera amafaranga benshi bafata bariko batwigisha kurondera inoti sinaje kukwigisha kurondera amafaranga naje kukwigisha ico ubwirizwa gucika amafaranga akakurondera numva amene yanyu muri kino kibanza ingene ibintu bikora ngaha muri nosi biri simple ibintu vyose Imana yakugeneye ibintu vyose wifuza muri buno buzima ntibizoza kubera ko wabihamagaye si byose biza kubera ko wabihamagaye iconzi kiza kubera ko wabihamagaye ni Imana ariko nta namwe ndigira soba ngo umuhamagara amafaranga azobitaba iyo verse ntayo ndabona ariko hari ikintu kimwe ijambo ry'Imana rikubwira ibisigaye byose biva mwitware ku bwambe na mbere ubwami bw'Imana n'ukugoroka kwayo ibisigaye byose ni waja kubirondera Yesu yavuze ikintu gikomeye aravuga ngo ntacu zobutandukaniye ko nabisi bama bariko barirukanga baza kurondera uravyuba ivyubahiro baza muzu z'abapfumu kugira ngo babe ibitangaza twaba dutandukaniye ko n'abandi bazinduka baja kurondera amafaranga tweje muri Imana tubwira ngo turondere ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana iyo niyo ordre divin ubwo ni go rutonde rw'ijuru iyo umaze kurondera ubwami bw'Imana ugoroka kwayo hari ikintu kica kiba ucucika vuga ngo cancika hari ikintu umaze kugicika ibisigaye umviriza nta kindi bikora nukurondera amaguru iyo biyatira kugira ngo bize vyirukanga aho iyo ugeze niyo bigusanga nese ko turavugana n'abantu muri kiro kibanza amen Yesu akiri kwa se na nyina Maria na Yosefu
akiri umubaje ataratangura ministeri nta bigishwa yari afise, ariko amaze kwitaba umuhamagaro ari ukugira d'abord kuva uwo munsi Imana iramuintroduza isi n'ivyaremwe byose, iravuga nguyu umwana wanje nkunda, muri we, in him I'm well pleased, muri we nasanze ibimpimbara vyose. Ikindi gihe ari ku musozi ariko arasenga, turujyajwe yasohoye aravuga uyu ni umwana wanje nkunda cyane, asaravuga ikintu gikomeye ngo ni mumwumvire cyangwa ni mumwumve. Kuva ico gihe hari ibintu byacu bitangura kuba mu buzima bwa Yesu. Hari ivyo mutazi, Yesu yari afise abagwiza atunga bamubereye abigishwa, ariko bamwe birana bivuga ibavuga ama circonstances amwami, ku buryo abadoktori b'ivyandiswe mwijoro bariyiba baje kugira iki, baje kumurondera ati turazi ko uri umuntu yavuye ku Mana, kuko nta muntu ashobora gukora ivyo ukora shiti Imana iri kumwe nawe. Baza kumurondera, si we yaza kubarondera. Nta namwe nigeze mbona Yesu afisaba rendezvous yo kuja kurondera umugwiza atunga, aja kurondera umunyabwenge, aja kurondera umunyacubahiro. Ariko baratera intambwe aho bari bumvise icari karakora, bumvise ibikorwa vyiwiwe, bakaza kumusanga ahari. Kandi si ivyo gusa, icuri kizana ubutunzi kuri wewe. Umunsi nyenyeri yavuze itanga information ikavuga ngo havuze umwami, abakuru abahambaye n'abandi bami bavuye ahandi hantu, ijambo ry'Imana tubwira ngo baja kuraba uwo mwana kugira ngo bagire iki, bamushikanire bongere bamusenge. Ntibagiye batwaye imbombo, ntibagiye batwaye isombe, ntibagiye batwaye amagi, bagiye batwaye ivy'ubwami. Iyo bavuze ubwami baba ariko baravuga ibiri hejuru, baba ariko baravuga inzahabu, baba ariko baravuga ifeza, baba ariko baravuga no apana ibi bisanzwe. Umwami igihe cyose ijambo ry'Imana rimbwira ngo yegeranya inzahabu nk'umukungugu, ico nico kibanza c'umwami. Nimba hari abantu bari muri kino kibanza bavyumve neza ko bagiye gukumakuma inzahabu n'ifeza. Imana ntigera ivuga ngo amagi n'ayanje, Imana ntigera ivuga ngo amafu n'ayanje, Imana ntigera ivuga ngo ibi na biriya n'ivya. Imana ivuga ngo amazahabu n'ifeza, kuko n'umwami w'abantu. Abami bafise amazahabu, abandi bafise amafeza. Iyo ufise inzahabu ufise amafaranga yose wifuza nimbara ama euro, nimbara ama pound, nimba ufise inzahabu ufise amafaranga gusa. Ufise, uravyumva? Mu bishatse kuvuga nawe urashaka kubashikana, uvyumve neza uko wavutse ntaje bitwaye, mugabo kuzofa biragitwaye. Uko abavyeyi bawe bakurize, none uyu munsi uwogenda akabaza abagwiza atunga dufise ngaha muri kino gihugu, Yesu kugira abavyeyi baba bari bitangaza mu vy'uburyo sho kwapa. Ugiye kuraba, uravyumva, bakakubwira ubuzima babayeho, wotangara. Bari munsi ya wewe. Hariho n'abatize, mpora mvugana na Pastor Claude Docteur ingene haza abagwiza atunga muri banki, azaranye n'umuntu amusinyira ntazi gusinya, akamubwira ati sinya ngaha, ntazi gusinya. Ariko wewe n'amaekritire y'ikirenga uravyumva, ikaramu mu kuyifata ntunaronka n'ivyo usinyira. Ugasugana ngo narize, warize, wiziki utagira ivyo usinyira. Numva amene yanyu muri kino kibanza. Amen. Twigire, reka nababwiye ko umunsi mba practical, umwanya mutoya cyenda basengera amavuta y'ubutunzi n'umusesekara. Je nabahaye imyaka ingahe? 3 iri imbere. Ntituri muri 2022, 2025. Ayaya, 2025. Uwanyuma ngaha n'imiburi, uwanyuma ngaha azo afise miliyoni 10 gusa. Navuze umukene
Okay, mwashaka kunsomera kajya kantu? Aha, rimwe kabiri gatatu. Ukuvuka. Aha. Aha. Urashaka gusuramo kandi? Aha. Ngo iki? Babwira ikintu kimwe. Nta numwe abwira nyina canke se wakiri mu nda ngo shaka kuvukira muri kira. Kuko deja n'umunsi inda imufata ntuzi ni yabare. Hari aho bifatira mu murima, maternité ikaba aho nyene mu murima. Ukuvuka ntavyo hitamo. Mugabo urazi mu gupfa washaka kuvuga ati umunsi napfuye muze mu mpambi wanje. Nitwama twaduze ruguru kuja kubahamba mu mago yabo. Akavuga ati ni napfa shaka muze mu bigenze gutya. Isandugu iburaya aho bateye n'imbere. Uravuga ikintu cyose. Ukanavuga ni wamara gupfa si bazoguturira canke bazokuhamba wicaye canke uryamye. Urabivuga vyose. Ushaka abantu bangahe bazoza ku maziko yiwawe. Mugabo uvuka ntavyo wigera ivyo uvuga. Just uvyisanga mu biraho. Ariko hageze kugenda depart yiwawe urayifise ko ijambo. Uyu munsi nakenda abantu muri kiro kibanza bagiye kudesida yuko batazosigira abana babo amadeni nibamara kuva mu mubiri. Narisiko ofise abantu muri kiro kibanza ashaka ko mpamenya. Ndashaka abantu muri kiro kibanza bagiye kudesida ko umunsi bavuye nga bazova ngaha batungishije abandi benshi mu buryo budasa. Ndashaka abantu muri kiro kibanza badesida yuko depart yabo ngaha muri nosi. Oh my goodness, izosiga ivyibusho mu buzima bw'abatari bake. Nuva amenye muri kiro kibanza. Ndashaka uyu munsi umenye neza ko niwo kubidesida. Next. Imigani 23:7 kuko uko yumvira mu mutima ariko ari. Uko yumvira mu mutima niko ari. Uyu murongo ndashaka mufate. Ntandukanye n'ivyimviro byawe. Uyu munsi ndabwire gato ibijanye na mindset. Canke uburyo Imana yakuremye n'ukungene ibintu biza kuri wewe. Yesu ashimwe. Uyu munsi hamwe umuguzi atunga wa mbere ko turavuga ivya y'abaguzi atunga, sivyo? Sivyo? Uyu munsi Elon Musk niwe muguzi atunga wa mbere uyu munsi ahari. Wa mbere. Bill Gates agira kane muze musoko kumwihendako. Agira kane. Hamwe Musk yoza nyene Tesla ni company ikora ma automobile electric. Ubu ni wari ka revolution mu minsi iri imbere avuga ko adakeneye umuduga uja kunywesha kw'igitoro. Bariko barakora ama battery ku buryo uyisharge imodoka ikaba imeze neza tagitoro usura gukenera. Ivyo kandi bifise ingaruka nziza yaba kubijanye n'ibirere n'ikintu ari karaduga ku rugezo rwo hejuru. Telefone ariko ategura kuzosohora ni telefone izo bifise connection, izo bifise internet ata carte SIM irimwo. Kubera amasatellite agomba arungike yuko uravyumva nyene yugukubita hasi abandi bose bari baramwitanye imbere. Hamwe yoza ngaha akavuga ngo ndashonje. Ndashonje. Basiyeje ndashonje. Twese twucana canako. Kuja kumurondera ico tumuha. Mugara umuntu yoza ngaha akavuga ngo ndashonje deje tumitegereje ingene ameze. Tugati protocole. Ujya muntu yashitse hajya gute? Yashitse imbere y'abantu gute? Protocole yunga irasamara. Kubera uko ameze. Elon Musk aje ngaha avuze ngo arashonje. Nashonje kubera kakenye. Peut-être yabuze umwanya. Rero uwo muhica arya uravyumva yoba yandikije amateka. Deja unyine no munsi nyene yo muhica arya. Nizi kamera ziri ngaha yo babaye umutunzi. Kuko ibinyamakuru byo vyandika ko yagaburiye Elon Musk uravyumva izina ry'uba ryogera kure isi yose yo muvuga bose borondera kumumenya. Iya mazi asanzwe kinju dufate canke akwavi Cristiano Ronaldo yafata akayaguha wewe
cyangwa akavuga ati aya mazi shaka umuntu ayagura, ntiwe yagura igihumbi kubera ibiganza by'uya fise. Puruta nta mazi nk'ayandi, mugabo kubera uwo muntu icari, ikintu cyose kimwegereye kigira agaciro. Ibi ndabibabwira tutarahishurwa nk'ubu. Nama nibuka narasengera abantu, waje akabona asengera bari benshi kutamuzengera uyu munsi. Nibitangaza byabico gihe byari byinshi kuruta ahubwo nibiba uyu munsi. Mugabo umuntu kubera ko waje yashuri kwishe wafashe moto cyangwa ukagenda n'ikinga, agaca kubwira ntiyaba nashaka kukwereka nayaguha, yagira gutya, rero umukozi w'Imana, mbega murafise ya déplacement, uravyumva, mbega urafise déplacement, agacagira gutya, nama ndavyibuka, uravye wasanga ni 2 ni 1,000, aguhanye bivanye no kungena ungana. Mugabo uyu munsi iyo ngiyeyo kubaraba mu kugenda barambwira ati nukuri utubabarire, turabizi nukuri yuko uravyumva, ariko utubabarire, hari ico utwemereye tubikore, barabinyingingira, uravyumva. Mugabo plus ukura plus nibikuza ko biza bikuze. Uyu mwanda agomba ubwame na mbere kubakuza, ari ibintu mutabwiza guhangayika muri ko murarondera. Ntawe nje kuba nabwiye ngo none uza kumpa ngahe, byarantumye ariko ndafasha, acambwira ngo umukozi w'Imana ngo barapatanye, arambwira ati genda gusengera, mugabo urampa ngahe, uraza gutanga ikimazi kigana gute, atoraza gutanga 1 million desa, toya 1 million desa ni menshi, ati ndaguha desa 50, toya duza basiga toya 5, baranegosia, baraciranira. Uwo n'umuntu atacaracika, kuko ivyo ntibibaho. Hari kibanza ugeramwo uravyumva bikakurondera atari we wabirondeye, kubera icuri. Numva amene yanyu. Uyu munsi umuntu akora ikintu ciza, hari umuntu umvise ngo yotse impene neza hajya mu kibenga ngo yitaba mbari, kandi umengo ni handi wanyu wadiri, imodoka zirava kumutanga n'igitoro bagaturira, bagiye kurondera iki, impene, brochette y'impene ya wadiri, urumva nta nunda nabona. Mugabo kubera icyo yamaze gucika, uciye kwibarabara wadiri, ariko iryo barabara ryama ko amuteyaje kubera icari. Reka kurondera ibintu, rondera gucika. Kandi ibi muribuka ko umukene n'umutunzi bose baremwe n'Imana, iyo Mana irashoboye kukugira. Rero wewe gwanishaka urondere gucika ibisigaye bitewe. Garukana gatoye tugoba tuvuge gatoya ibijanye n'ivyiyumviro vy'umuntu, uko umuntu yumvira niko ari. Imigani 23:7. Umuntu adahindutse n'umuntu afise ivyiyumviro, umuntu ahindutse n'umuntu afise ivyiyumviro bihindutse. Okay, a changed man is a mindset changed. Iyo vuze umuntu yahindutse, tufate umuntu yihanye, umuntu yakijijwe, mbega yari yirabura aca binzobe. Ndibaza ko umunsi Judas yihana yirabura gutyo nyene, kandi uyu munsi arirabura, kandi neje azoba yirabura. Iyo tuvuze ngo umuntu yahindutse, mbega yahora avyibushe aca yonda, yahora ari muremure aca ba mugufi? No, nibijanye n'ivyiyumviro bishasha yakiriye muri we. Siriko umuntu areka aramva muri kino kibanza. Ubundi nagomba ndababwire, amafaranga, inzahabu, ivyubahiro nta bwenge ivyo bifise. Amafaranga ari innocent, ndagwakaruka gasanzwe. Iyi modoka igonze nk'akaruru ipoto ya regidezo canke ipoto sinzi ya meri canke dizigonze umuntu, ubundi ni imodoka yagonze, ariko ntibafata imodoka, bafata nde? Bafata umuntu. Paski iyo modoka nivyo niyo yakoze ico kintu, mugabo ntiyakikoresheje. Umuntu ni w'Imana hayo capacity yo kugira yo gukontrola ikintu cyose. Hari umuntu ari karanyva muri kino kibanza, imodoka iri innocent, nta bwenge igira, nubwo ifise bijya bintu byose irakeneye umuntu ayikoresha. N'amafaranga n'ivy'ubutunzi nuko nyene bimeze.
bikeneye umuntu abikoresha, umuntu w'umwizigirwa, umuntu ashaka kwapika amaprincipe y'ubwami bw'Imana. Amafaranga nta kibazo afise cyo kuza aho uri agwiriye, ariko ni wowe uri kibazo kuri yo. Bara umuntu ari wandiye bati ni wowe uri kibazo ku butunzi. Numva amene yanyu. Okay? Ubutunzi buratwagwa buja aho ugomba ko buja. Kurya imodoka ari wowe witwara ukavuga ati ngomba mve ngaha ngende ngaha. N'ubutunzi n'umusesekara nuko nyene bimeze ni nk'imodoka. Swat urabutwara aho ushaka, uravyumva ni wowe ufise urufunguruzo rwavyo. Uyu munsi rero ngoma ndabakure ahantu aho gusa Apostle atubwiye ngo twiyumvire, ukavyiyumvira mugabo ugasanga hari bitari kurakora bindi. Nico gituma nazanye izisandugu ngaha. Uyu munsi ndahamba nazisandugu, ndahamba ubukene ngaha nyene bandaba, ndahamba ivyiyumviro uravyumva vy'ukuzopfa usegereza uteza amaboko. Reka ninyigishe gatoya, turashika next. Okay? Ni wiruka inyuma y'amafaranga ntuzoyashikira, ariko ni wiruka urondera ubwenge no kumenya amahera azokwiruka inyuma yawe. Navuze ubwami na mbere, it's all about your mindset. Ingene wiyumvira nivyo bidetermina ofete icuba, kuko uri igihwanye n'iciciro cyawe kiri. Ivyo birumvikana. Icya kabiri n'ubwenge no kumenya, naco ni kintu gikomeye cyane. Okay? Amafaranga ntushobora kwiruka ko ngo yashikire, mugabo ubwenge bwawe no kumenya nivyo byo kuyatuma yiruka yo akagushikira. Akaroro gasanzwe, Salomo ntigeze asaba ubutunzi. Salomo ntigeze abwira Imana ngo Mana mpubutunzi n'icubahiro. Ntigeze asaba Imana ati mpa gukomera n'izina rya rurangira. Puti Imana yari yamubwiye ngo saba ico ushaka cyose ndakiguha. Ariko Salomo ikintu yasavye Imana iki? Ubwenge n'ugutahura. Nkurya murongo gatoya. Ingoma za kabiri igice cya mbere ku murongo wa 11 gushika ku 12 havuga ngo Imana yishura Salomo ati ivyo kwari vyo biri mu mutima wawe ukaba udasavye ubutunzi. Salomo ntigeze asaba ubutunzi. Ntitwaje kubigisha gusaba ubutunzi, no. Kutansavye ubutunzi canke ibintu canke icubahiro canke ngusabe abakwanka bapfa canke ngusabe kuramba, ariko ukaba wisabiye ubwenge no gutaha. Salomo yasavye iki? Nyishura, Salomo yasavye iki? Ubwenge no gutahura. Nta muntu numwe yabaye umugwiza atunga atagira ubwenge, atagira gutahura. Nta numwe yigeze amonta societe ngo ikomere atagira ubwenge no gutahura. Ubwenge ntibabwigisha mu ishure, meshe examen. Ugutahura ntibakwigisha mu ishure. Ibi ni ibintu Imana yenyene ubwayo iguha, ikoreshereza muri wewe, idepoza muri wewe. Agasanga uri umwana w'Imana, weho ufise ibirenze by'abandi bafise. Nuko ubwenge no gutahura urabihawe. Verset 12. Kandi nzoguha n'ubutunzi. Imana kubera ko yari amaze kwisaba ubwenge no gutahura, Imana yagiye muri obligation, yafashwe ku nguvu kugira no kurekura ubutunzi. Ubwenge Imana igiye kugaragariza muri mwebwe bugiye gutuma n'ubutunzi nabwo ibukura mu kibanza bwari burimo buze aho muri. Numva imeze neza. Imana mubwira ati kutansavye ikindi ariko ukabasavye ubwenge no gutahura urabihawe, kandi zoguha n'ubutunzi n'ibintu n'icubahiro bitigeze kugirwa n'umwami numwe mu bakwitanga imbere, kandi no mu bazoguherukira ntabuzogira ibihwanye n'ibyawe. Niko Imana yabwiye Salomo. Uyu munsi bariko baravuga ibintu Salomo yari afise n'ingoro yubakiye Imana, bayishira uyu munsi bagerageje kubishira amafaranga bigwa mu miliyaridi amajana 360, 360 miliyari $. Ayo mafaranga nta numwe yafise. Na Elon Musk ntayaragira, arashafise 224.
muriko muranyumva pourtant yisabiki ubwenge asaba no gutahura. Reka gatonda bice ko gatoya. Iyo dusome muri Daniel 2:21 washaka kuhama havuga ngo niyo ikuranya imyanya n'ibihe. Ikirenda gikunda yavuze ko Imana yikuranya imyanya n'ibihe. Donc hari abantu bicaye imyanya turashaka kuvuga imyanya le temps, the time, ariko mbwa kandi turashaka kuvuga imyanya ibibanza. Nikuranya ibibanza. Nivuga mu majambo uyu munsi hari umuntu yicaye mu mwanya wiwawe w'ivy'ubutunzi n'umusesekara. Rero nimba ari Imana ibihindura irashobora guterura uriya hamikaho kwicarika aho yari yicaye. Nari sikoza kuronka amen irenze y'abantu bangahe ngaho. Ariko sico shaka kuvuga mwani majambo bisobanura irashobora kugira uwambeje akabwira uwanyuma. Burya vyose ni decision iva kuri parce qu'il est souverain. Non seulement ivyo bacavuga ikintu gikomeye nikura bamikimika abandi ariko ngo niyo iha abanyabwenge ubwenge. Iki kintu caranyentirize guta umuntu hari umunyabwenge Imana imuha ubwenge. Mucogaza avuga ngo he give wisdom to the wise. How come deja asanzwe ari wise, asanzwe ari umunyabwenge, guta Imana imuha ubwenge? Niha ubwenge abanyabwenge. Donc imbere yuko ubwenge Imana ibuzana deja basanzwe ari abanyabwenge. Come on. Okay, reka nabafashe gutahura gatoya. Hano bavuga two kind of wisdom. Uburyo bubiri bw'ubwenge. Hari ubwenge nature yiwawe. Ijambo ry'Imana tubwira muri Kono ba mbere 1:30 yaduhinduke ubwenge uwo ni Kristo. Yaduhinduke ubwenge buva ku Mana. Buri muntu wese ari ngaha yize Kristo yakijijwe n'umunyabwenge. Abanyabwenge bari ngaha no vamene yawe. Mugani Bible bivuga ngo niyo iha ubwenge abanyabwenge. Hari indi sorte yindi y'ubwenge umunyabwenge akeneye. Iyo nayo niye ubundi nimba ubwenge ari nature yiwawe. Dusomye mu migani mwe cyangwa ati jewe bwenge mfise ibintu byose. Nivuga ngo ya nature y'ubwenge ufise muri wewe ituma muri wewe ugira ivyo ukeneye byose. Burya ubutunzi burahari buri muri wewe. Imana izobuzana ibikuye hasi. No. Birahari biri muri wewe. Nimba ari cyubahiro kirahari kiri muri wewe. Ico wokenera cyose kiri disponible muri wewe. Nico gituma Imana mu kurema Eva ntiyarize gufata undi mukungugu wundi, ntiyarize gufata izindi muhemu zindi, yafashe ico yari yamaze gudisponibiliza mu muntu yitwa Adam, imukuramwo akara, ihomeka ko inyama. Imana yasubiye guhumeka kuri Eva parce que mu byo yakuye muri Adam harimo impemu. Nta butunzi Imana iri buduhe ikuye mu ijuru. No, uburyo Imana iduha ubutunzi ndagoma mu nyumvirize neza n'uburyo iha ubwenge abanyabwenge. Gute ingene Imana iha ubwenge abanyabwenge iguha ubushobozi bw'ubumana bwayo buza gutuma vya bintu biri ndani muri wewe bishobora mu nyumvirize neza ushobora kumenya ukungene ubisohora ukabizana hanze yawe. Biri ndani muri wewe. Ubwo nubwo bwenge bwa mbere. Ubwenge bwa kamere bubisira indani, ariko ubwenge Imana itanga nubuza kubikura indani biciye mu vyumviro, biciye mu buryo bwo gukora ibintu hanyuma bigasoka bikaza hanze. Muriko muranyumva? Is the ability n'ubushobozi to drive out, gukura indani ivyo Imana disponibilije muri wewe. Tugomba turabe gute tubisohora hanze ico ubwenge butwigisha. Next. Okay? Mu yandi majambo ubu bwenge Imana itanga no gutahura no kugira iki no guha ishusho iboneka ivyari bifise ishusho itaboneka indani muri wewe. Very important. Guha ishusho iboneka. Donc urumva iyo miduga muri wewe irahari kuko niyo uhumirije ukagerageza kuyibona urayibona. Ntushobora kuyibona idahari. Ikidahari naco ushobora kubona. Rofatu ushobora kwiyumvira ukayibona nimba ari Lexus sinzi igezweho ukabona iyo vewe irahari. Nimba ari ubwato uhumirije urabubona parce que burahari somewhere. Ubwenge rero Imana itanga no kubikura aho bidashaka kugaragara amaso y'umubiri ukavyambika umubiri. Abantu bagacabona uri kurabi urabigenderamo.
amavuriro, amazu meza, imiduga, imigambi y'iterambere, uburongozi, amaministeri, ibikorwa by'Imana, amashengero, byose biri ndani muri wewe. Ariko Imana uyu munsi keneye kutwigisha nicyo ngiye gutamukira ko nukumwe bisohora muri wewe ukabizana hanze. Gute bigenda? Okay? Imigani 4:5 gushika 11 havuga ngo wironkere ubwenge, wironkere uburyo bwo gutahura. If you got wisdom, you got understanding. Ni wironkere ubwenge. Umaze kuronka ubwenge, oh my goodness, ugutahura uzo bugufise. Ntukibagire kandi ntugatere ibitugu amajambo y'akanwa kanje. Ubwenge ntukabute, avuga ngo sisi ubwenge ntukabute, nabwo uzo kuzigama. Iyo uzigamye, iyo utabutaye burakuzigama, ntibugutetereza. Never. Sivyo gusa, bushire hejuru, nabwo buzogukuza, buzoguhesha icubahiro ni wabwumbira. Icubahiro gifiswe n'abandi n'abanyabwenge. Muriko muravyumva? Buzoguha igisibo cy'ubwiza. Mwana wanje, wumve wemera amajambo yanje, niho imyaka yawe y'ukubaho izoba myinshi. Donc ufise ubwenge uraramba. Nakwigishije inzira y'ubwenge. Ibi nivyo ngomba kuvuga, inzira y'ubwenge. Nakurongoye mu nzira z'ubugorozi. Hari inzira y'ubwenge. Next. Okay. Imigani 22:7. Ubutuma tuvuge the way to prosperity and abundance. Inzira yo gutunga no gutunganirwa. Ntiyavuze ngo nakwigisha inzira y'ubwenge, tugomba tuyirabirera. Gatoya nkikiri ngaha, biriko biraza. Okay. Imigani uyu murongo umuntu atazofata ku mutwe, uyu muntu bizomugora gutunga. Ndasubiyemo, umuntu atazofata no murongo ku mutwe, uwo muntu bizomugora gutunga. Kandi raba n'abajambo 3 gusa. Hava ngo umutunzi atwaza abora amanyama, kandi wari umwenda aba umushumba wuwo yawuririye. Ako kano karagoye. Tugasubira. 1, 2, 3. Umutunzi atwaza aboro amanyama, ako konyene. Umutunzi gasubiramo kandi. Umutunzi atwaza suramo kandi. Umutunzi yibari uwo muntu ari ruhande yiwaba. Tumutunzi atwaza amanyama aboro. Mwavyumvise? Nico gituma benshi babanenya binyafonsa mu bukene, ni kwera ubutunzi bufiswe n'abataribo. Kandi uwariye umwenda aba umushumba wuwo yawuririye. Suramo kandi, uwariye umwenda suramo kandi, uwariye umwenda aba umushumba wuwo yawuririye. Tashaka kubifatanya 1, 2, 3. Umutunzi atwaza aboro amanyama. Uwo. Okay. Mwafashe no murongo. Umviriza. Icambere vuga ngo ngiye umuntu iki kintu kirakomeye. Ucumve neza. Uyu munsi mumbabarire ngoma natake systeme y'isi. Ngoma natake systeme y'amabanki. Ngoma natake uburyo isi iriko irakora. Uyu munsi ntazindi publicity twamaturiko turumva. Iyo amabanki yuguruye niye service apropose abantu ingurane. Hani ngibase bati turaguha lindokedi. Lindokedi ni kuvuga ngo baguhaye amafaranga igihe tuzobu yakenizo yatore. Mugabo ugiye kuraba ama interuzori uba worohewe nta mpamvu y'kwandika market n'ibiki ufise ibintu uri kurakora uragenda gato ni lindokedi baguhaye. Ariko n'uburyo bwa mbere bwa satani bwo gukenesha abantu. Uyu munsi niba muri ko murabona amabanki agwira aba menshi nuko abakene bariko baraba benshi. Imana izo ncungera. Ibisi ni ngoma ko tubivuga. Niki gutuma uja muri banki? Sukubika gusa. Nukugira osi
haraka option ufise hamwe vyongora nzosaba ingurane bagasaba guha amafaranga. Okay, dufate ni credit logement imiliyoni 80 deje ubu ntanze ushobora gukuramo ugura parcelle ugacugura nizo bagashaka ngo uzoyira mu myaka ingahe 20. Iyo myaka 20 ngoma ndabankisha amadeni bantu b'Imana nimba ukeneye gutunga. Iyi ni principe y'ubwami. Wankideni n'umutima wawe wose, wemere usonze, wemere bakuvuge, ariko wankideni kuko umuntu wakajyamyenda uyo muntu nahagera. Wewe wagiye gusaba ni utungishije. Nico gituma amabanki nimushaka kwibaza amafaranga baronka ku bantu. Nta pice niba gukunda. Bakuha ibintu bakanyageza utuntu tumwe na tumwe. Narabonye yo turiko turanegoza akavuga ati hoya ibisuko bimeze. Hamwe none ndakuzaniye amafaranga kugira ngo mpeze ideni. Ngo ye naho umeze gutyo ngo ndashira ko enter. Kubera ko yishirako. Pourtant guha amafaranga ushora nawe kucu uwundi akatwara ku maentere. Nta kindi bakeneye. Bakeneye inyungu zabo. Nico gituma amabanki aguma ba menshi. Uyu munsi wavuze ibintu byo kuguranana. Yo ama association hari mu ico kintu cyo kuguranana. Abantu bose usanga birukiyeyo. Ofete satani arikara programa abantu kuba bakene, kuba abaja babo basavya ayo madeni. Byabikuryame kari ngomba kubwira umunsi mentality y'abatunzi, mindset y'abatunzi. Nta umutunzi wese ukeneye gutunga wese yevita ideni. Kuko mbabwira ukuntu imeze ingene Imana yaremye umuntu, servo y'umuntu. Hari igitabo nasomye kivuga ingene servo y'umuntu ikora. Servo y'umuntu iri elastique. Kandi uburyo Imana yayiconcevier nuko ikibazo cyose wogira iyo servo Imana yishizeho iha mechanism iteye ubwoba, iruta mudasobwa, iruta computer. Kuryo iyo service kurondera solution kandi ata solution iratora nitiro ntagitora. Nibangahe bavyuka bati no uyu munsi nkeneye iki kintu basha biva he ngo kukuntu irondera iyo yihaye umwanya iraguha solution kandi nziza. Or aya madeni aza kubuza imikorere y'igihimba cy'umubiri Imana yaduhaye kugira ngo kidufashe mu buzima bwacu. Kubera iki Yesu yabwiye ba Petero baje kumbwira terega rekura abantu bataye burije. Yesu yabwiye ati mu batayishe mutabagaburiye ati no tubagaburike ntacu dufise. Yesu ati no ntimubare kure ngo bagende nabari mwebwe mu bagaburira. Komeza bazane gato gutahura gato ijambo ry'Imana. Yesu suko atarayobewe yuko muri kese yiwe Yuda amafaranga yamaze. Kandi burya nubwo Yuda baguma mucira urubanza rufete ko Yuda ari we urumva yari umutrezoriye wa Yesu. Somehow yarafise amakarite ba Petero batagira. Yaramenya ukungene atakibura mugabo kandi nawe nyirakaruha ivyiwiwe. None wibaza ko Yesu yaraza abantu bose nimbere yuko abatoranya ubu wese Imana yamuhaye specimen yiwiwe. Yuge muri banki barakwata uyu ni nakavuka hafise uravyumva. Yesu nta kintu kimwe atarazi kuri bajya bigishwa biwe. Na Yuda yarabizi mwaka uyu amakarita afise ku bijanye na management, ibintu by'ama finance, ibintu bya comptability. Aruta Petero, aruta bajya bose bande nubwo urumva yazarakuramwo ariko mugabo yari mu gestionnaire mwiza. Yesu arababwira ngo nabari mwebwe muhagaburira. Mani majambo ariko arababwiye tumviriza ico kibazo gihari mubona ko mudashoboye murashoboye kugitorera inyishu. Uko Imana yaturemye ivyo uzohura navyo wibaza ko Imana ifise ubwenge buke kutamenya ivyo uzohura navyo mu buzima, ivyo uzokenera kugira urongore, ivyo uzokenera kugira ngo ubeho, ivyo uzokenera kugira ngo wige. Ariko gusa ofete twebwe nitwiga n'umunsi n'umwe tumurondera kumenya uburyo Imana icishamo ibintu. Imana yazi ko ikibazo cyose gihari ugifitiye inyishu yaje. Kubera ikibazo bagenda bagaca bazana turya dufi na turya dukate udufi tubiri n'imikate itanu. Kubera ko hatari ibyo bazana abize nyibati none simbi nari nkeneye abishimira Imana ku kanya biragwira. Solution ari hagati muri bo. Iyo bataza kuzana irya mikate bajya banacu bari kuronka. Bikeya ushobora
kwa fodinga bike ushobora kuronka Imana urazi ingene ibigwiza cyena urazi hari gihe nivyo uraba uburyo si bwinshi ngo kwiyumvira n'ababufise babuhereza kwa muganga we mugabo Imana peut-être ukabona umwanya ntabwo ufise mugabo yakurinze kugwara uraza abantu bamwe ariko atwara amamiliyoni muri zakira no hanze ingene bangana ngo we ntunameneke niyo umenetse umutwe isife kunywa amazi menshi ugacuryama uvyuka wakize hari umuntu arantwenza misozi ingwara yose agwara umuti uyivura ni ibuprofen ariwe munda ibuprofen arikara uravyumva arikaragira diare ni ibuprofen amenetse umutwe ikintu cyose malaria ni ibuprofen kandi arakira ariko abandi hari specialite yewe ndiko ndarondera umuganga uravyumva ugasanga reka Yesu ashimwe ngoma ndabangisha ideni mbwira umuntu ati agomba twangisha ideni ndiko nasenga Imana gusa igwe gusohoka mu yurimo ariko nimara ko yasohokamo nukuri ngoma ndagutere noze ndagutere degu ndagutere ishishi ikintu cyose cyitwa ideni ni wumva ideni nabwo ati hewe ni washaka amafaranga uzosizagwa uzosumva uravuga ugomba kuvumisa kuko n'uburyo bwo gukenesha muriko muranyumva yo ideni ndarivumye ideni si umukunzi wawe ideni ni umwasi wawe uzigituma ari umwasi wawe bijya n'ibintu nagerageje kwemera ni byinshi sinari kubivamo ideni rikwiba iyerekwa ibaze ivyo ukora byose ukora wiyumvira nzoba nahejeje ideni uyu mwaka rero nzoca ntangura kuca nkora ibi byago waruzi iyo myaka 20 baguhaye ayo mamiliyoni ngo ubake inzu hamwe woza ahantu kicara ugasaba Imana iciyumviro cico wokora urasiko mu iyo myaka 20 ushobora ko ubasa amazu arenga 10 mugaba kugereye uravyumva icyo uzofite muri 20 uzofise inzimwe ngo bakugiriye neza ideni ipu rikwakiye rikwa nta muntu ebabwiye umuntu afise amadeni ntasha kugiriye riko rya kazoza vrai ou faux icyo wiyumvira ni iki ni deni telefone y'umuntu heraniye iyo uyibonye kenshi ukora icyaha hari unagiye mbona yitabira ngo atetisha mu mutwe alo asarayitsi ngo ndahantu hadafata ideni ideni kugira umunyantege nkwari umunyengome ideni rirakuvoma n'inkomezi zawe rikagusiga uri umuguta rikagusiga ugaraga ideni ideni rituma wifata ugutari umuntu ufite ideni cyakubwira cyose uracemera akubwira ati ejo saa 9 z'ijoro ushaka kuzuka ndaba nta kibazo rikwakije ideni rikwakijambo rigutuma wifata ugutari ndafise umugenzi ubukene bwari bwakubise agaca twemeza kadasiba inyama kumbe afata intore agacenga ati Imana izi ntore uzihindura amasteke ubukene bugutuma iyo steke ushaka kujuka kugenda hano kayigura ubukene bugutuma ugira uburyarya umuntu wese afitiye ufitiye ideni nushaka kube uri mababa utikorako umushikiriye urikorako uriyegeranya utwenga ubusa utashaka gutwenga urumva ivyo ariko arakubwira naho utavyumva uravyumva uramwemeza neza ideni rigutuma ubingyajya uramwemeza ko umukunda ukamutera amashugwe mbwa mu mutima ati jewe coba ngasohoka hano uyu muntu ideni rikwaka ijambo rikugira umuja ideni rikunyaga ivyawe abami ba 2:4 ku murongo wa mbere habaye iki baje kubwira Elisa ati umugabo wanje ivyo kuvugishwa yarapfuwe none abo yaheraniye baje gutwara abana banje ngo baje kubakoresha
ideni. Vuga Imana indindi deni ubwira kandi. Ifate ku mutwe Imana indindi deni ubwira kandi mu buzima bwanje. Muriko muravyumva? Iri kurinde. N'umuntu akavuga ati nta kibazo uzoyampa aho ushakiye. Uvuga ati oya sigwanje ntayo ntora. Hari abantu umva ideni terima ryaramaze urumva kwinjira muri kamere akantu kose abona uwo yogurana, yiyumvira uwo yogurana. Inzira itujanisha mu kururanirwa no kwanka ideni. Uryanke. Turashakundana. Next. Reka gatoya ndabatandukanirize mentalite y'umutunzi n'umukene. Burya igituma bamwe baba batunzi n'igituma abandi baba abakene sukungene basa, sukungene bareha, siyo bava, nukungene biyumvira, nukungene bakora ibintu. Igihe cyose les pensées zidéterminent les actions. Ico wiyumvira nico uheza ukabona. Okay, reka ndabasanisha gatoya. Waruzi ko Imana impumusibuzi 10:20 Imana irihanikiriza kutavuma umutunzi. Warubizi? Hari ugezo ugera ku bw'ubutunzi n'umuvumo utagufata. Come on. It's in the Bible. Biri muri Bibiliya. Kirazira Imana ukeneye gupfakare utuka uvuma umutunzi. Umbabarire. Ubutunzi ni mwemu. Muriko muranyumva? Nikosa nica gikomeye. Simvuze gusa ngo ntikibabarirwa. Kirazira kuvuma umutunzi. Niyo umuvumye ntibifata bigaruka kuri wewe. Sivyo gusa kiranazira yuko unavyiyumvira. Jero rashaka kudusomera. Mirongo ibiri avuga ngo ntukavume umwami eka naho vyoba mu vyiyumviro vyawe. Naho mu vyiyumviro vyawe Imana irakubujije never do that. Ntukirahire ngo uvume umwami. Bavuze ngo apana ngo namuvumye ngo tungona ngo naho vyoba mu vyiyumviro kizira kiziririzwe yuko wiyumvira nabo umwami, kizira kizirizwe yuko uvuma umwami naho vyoba mu vyiyumviro vyawe. Si umwami gusa umviriza Musa. Kandi ntukavume umutunzi. Ngo ngwiki? Kandi ntukavume umutunzi. Ndababaza ni apotre bivuze. Umuvumye nakaga kuri wewe urivumye, umutunzi ntavumika. Abami n'abatunzi ivyabo bimenywa n'Imana. Apana abantu batari kuri ugo rugezo. Nico gituma ukabona umutunzi nimba ukeneye kuja muri yanzira ndiko ndakubwira ntukamuvume. Ngo abantu nabo babanyavyaha nashaka kora ivya nimba ari umutunzi weje ijambo ry'Imana rivuze ngo hari abantu babiri batavumika, n'umwami n'umutunzi, ntukabikore. Nije nabivuze girasubiramo. Ntukavume umwami eka naho vyoba mu vyiyumviro vyawe. Kandi ntukavume umutunzi naho woba haruguru mu mpete, kuko inyoni yo mu kirere izoritwara kandi igisiga kizovyandagaza. Abagwiza tunga afise muri kiro kibanza ndabiganza vyabo hejuru. Hari icitondegwa. Kirazira kuvuma umwami, kirazira kuvuma umutunzi. Umubonye atishobora gukora umuhezegere. Okay, reka tugaruke.
mwabitahuye birumvikana nta muntu avuma umwami azopfa abaye umwami kandi nta muntu avuma umutunzi azopfa abaye umutunzi. Dushaka kuvuma umuntu ari hejuru y'iwawe. Sinivyo gusa nuko iyi ni edition ya kabiri anzosenza kubabwira uburyo amafaranga cyangwa ubutunzi ari defense y'umuntu. Impamvu ibi bidakoreka niko ravuga ngo amafaranga ni ubwugamo. Buryo umutunzi ari mu bwugamo. Ivyiwe n'Imana gusa bimenye. Uvyemera utavyemera hari abakozi Imana basize bamusengera naho yo bari umunyavyaha. Kuko hari ibintu Imana itaza kuraba ivyo umuntu yakoze canke ivyo asanzwe abayemo. Imana iraba ivyo ari karakora. Muri ko wa muntu yaza kurondera Yesu kugira ngo amukirize umukozi bamubwiye ati uyu niwe yatwubakiye isinagogi uyu munsi dusengeramo kandi akunda ubwoko bwacu. Yesu ntiharinze kubaza ngo none ngo yaje ati tugende. Muri ko muranyuva cyo bituma mesherizami nta yindi shwa dufise atari kuba bami no gutunga. Ukaba umwami ukaba umutunzi. Ivyo bakurogera mu mashasheti, ivyo bakurogera ku masutiye, ivyo bakurogera ku ngohe no kunza ntibizopfa bifashe. Nimba uvize impame nimeze neza. Umusiguzi 7:12 wisdom is a shelter as money is a shelter. Ubwenge n'amahera bibiri bishira ahantu hamwe. Bavuze ngo ubwenge niki n'ubwugamo. Cyo kimwe nuko n'amahera nyene ari iki ari ubwugamo. But the advantage of knowledge is this, that wisdom preserves the life of its possessor. If is ubwenge uri preserved. Twegegwe imbere. Ngiki ikiranga umutunzi, ngiki kiranga umukene. Umukene umutunzi suko yambara ipantaro undi akambara ibutura, suko yambara ishati y'amaboko maremare undi y'amaboko magufiya. Ni ivyiyumviro byawe. Uko biyumvira nivyo bizodetermina si uba umutunzi si uba umukene. Rero mwebwe kuvuga ngo turaza kwibanda kuri ruhande agoshe hariya kubakene ubundi twari ufite aba bakene bakora igihushane cy'ibyo abatunzi bakora. Ufenje gutuma nahereye ku batunzi. Ndabisubiyemo. Abakene misi yose bakora igihushane. Ukabona umuntu yakenye umenye ngo hari ikintu yakoze umutunzi adakora. Umviriza. Umutunzi imisi yose bagabanya uburyo bakoresha niko ngo consommation, bagashira imbere kubishira mu kintu gishobora kubungukira. Umuntu aza kuba umutunzi iyo aronse uburyo, ikintu cyambere yumvira ni investissement. Mbega aya mafaranga ndonse no yagwiza gute? Yumvira nka wa muntu ya itarantu babantu yarazibaye mbwa ntiyazibaye ngo bazibike, yazibaye kugira ngo bagire iki bazigwize bazifructifie, yazibaye kugira ngo bazigire nyinshi bazimultiplier. Umisios umutunzi uwiyumvira nk'umutunzi ntabona brochette za kurya itaza kunywa, ntabona haza gusohokera. Ikintu cyambere misos yumvira no ko investisa he ni hehe shobora gushira ano mafaranga ndonse hanyuma nkaronka inyungu. Hari abantu bicariye ahantu mwanda babona haje za buyenzi yikinira rudo gusa pa kuva mu gatondo aguma yinywera gakawe atabaje abantu bagico bakora ugere karakora. Hari umuntu yaye amafaranga kandi mwisomene zibiri azobaye mungukiye double. Icyakora gusona yitaba sawa nsanga ngaha to uyu munsi shanda kwe nta kindi ikinira naho gacu genda hewe
ya ubuzima burazimvye ubuzima mwese kuvuga ngo ubuzima burazimvye buzimvye paraporo kwa wibaza ko ziranose avuga ngo ubuzima burazimvye wovuga ngo burazimvye kubera ivyo ashobora guhamvya si kumutunzi iyo ariho rangaza zosura kuvuga uyu munsi yo ndabacapira umutunzi yagiye ahantu ntabaza ngo nangahe ababaza ngo nangahe nabakiri swat ku rugezo rwo hasi abandi bakiri ko barirondera umutunzi akeneye kumenya gusa kivyo akeneye babifise urafise iki ibiratu ufise biva hehe ntavyo kuvuga ngo nangahe hama agacagenda agacatora agacashira ngaha nta kibazo afise ayuza kumubwira umutunzi nta negosi arabizi kakeza karigura uwo n'umutunzi utari umutunzi ngo ndakubwira ingene manza kwashika kwanza wowe ukihashika ifo kunegosa kandi cyane uravyumva akubwiye iyi monta ubwa mbere na mbere umanze uyicemo kabiri umanuke munsi kuko wewe ngoma ndakwigisha kungene uronka ibintu uherako byo kugira ngo udugire ku ngazi kugira iki yo kuba umutunzi utarahagera aho hantu ngo apotre atubwiye ngo abatunzi ntibabaza iki nutwe ufise uzotugurisha abo n'abatunzi bamaze kubicika apana bariko baravyatura n'abariko baravyize umutunzi nakene kwizera kara umutunzi nicari nibande bizera ko ari abakobwa ngaha ucumati ivyo habazi passer bon turizera ko umugabo ufite ivyo kurambaza ni nico ndi muvye nibande bizera kara abatunzi jewe nturamucika washavyizera mwavyumvise abatunzi umunsi umwe abajournaliste baragiye bakora documentaire kwa Bill Gates bagiye kuraba ico gihe ari umutunzi wa mbere mwisi baza gusanga intebe yicara ku ntebe ziri simple je commence la vie murazizi sirimo nta twuma twari turiko mugashi zimwe zisanzwe baja kuraba ibirato yambara ibari bazi ko basanga ari amaetajeri apangapanganye hejuru no hasi basanga fisikama mbiri vyatwara muri douche sandari ni suppress n'ikirato kimwe nyene cikwaya baza kuraba impuzu afise basanga imipira niyo myinshi amakoti afise make ya cyane muze murabe iyo abatunzi bariko batanga aba interview nyaba yambaye ijire nk'uko kwiwanje mama sikwibona aza yambaye iki aza yambaye DH ari ponje nizo aza yambaye kwijinsi yacuye no kwikoti itari kuri simezire agaca kubwira technology yaruze kuvumbura abariko baramumviriza nabo urumva bambaye ivyuma abatunzi bagabanya consommation abakene nabo bagiriye allo hewe koroka nayacitayeko sani uri hehe uyu munsi nishe umuzungu sanga kwa wadiri abakene nuko umukene aronse atangura kwiyumvira ico atararya atangura kwiyumvira ico yari yararose yambaye atari bwambare uravyumva nico gituma suko bataronka amafaranga benshi ugiye kuraba ama opportunity barayaronka ari kuva mu ibintu bikomeye me bose ntibayasezisa ijya muzu nenara yifuje ashagenda kwirondera ahagiye kwirondera ntana yandasigarana aza gutaha n'amaguru mugabo yaronse kugira ngo uravyumva abakene barondera ingere be impression abantu nabagomba kwifata uko batari n'abanyamadeni n'abandaba abakobwa babahantu cyangwa abahungu babahantu makatiye umva mwijoro aza kurarira igitumbura kimwe nicayi ashize bisukari yakakatase nkana mugabo yandaba abakobwa yisize poudre hafi robo yose uravyumva
umva nijoro aza ingene yambaye waza kurabana aza gutana ivyo aza gufungura ashizemo isukari yakakanu ka senkani mugabo yamye mu kinindo yisize poudre hafi robo yose uravyumva twishima ko ngakora umuntu ingene yambaye waza kurabana aza gutana ivyo aza gufungura ngo njaraso ya wimiri ku munsi nta misi yaheze baje kumufata aje ati ya shati yanje iri he ubundi ati ya pantaro yanje iri he barinze baje kumufunga kubera juste kuguma ari karagurana atira ibintu yifata uko atari nta misi yaheze baje kumufata aje ati ya shati yanje iri he ubundi ati ya pantaro yanje iri he barinze baje kumufunga kubera juste kuguma ari karagurana atira ibintu yifata uko atari ntukarondere ku impression abantu umubonye ingene n'abantu hewe imvura igwitagwa yagenda ntiyahindura ritme cya kabiri abatunzi bashira imbere gutanga to give ntuzoshobora gutunga udatanga utabona abarundi bakunda bavuze ngo utabona agasohoka ntabona akinjira uwo murongo ntizakuzoma kubera ko twoje turaraga uranyohera gose baravuga igipfu ingene kimeze urumva ngo kirirundaniza kwimpeke urumva ntikirekura Yesu yatubwiye ikintu gikomeye uburyo bwiza bwa hano muri no si kuronka nuko ubanza gutanga umuntu agifise ikibazo ndaza kubishikako umuntu afise ikibazo cyo gutanga uyo muntu vraiment ntari mu nzira yo gutunga no gutunganirwa ifo ko gutanga biba facile kandi ngapoto batubwiye ko nyene ifo kuminimiza ama dépenses listen sinavuze ngo ubikora nyene nk'imbura bwenge mugabo suko nziganya bisigura ko nakorera Imana nakora igikeneye gukorwa parce que ivyanje ni ivy'Imana ico mgiye gukora ico mwihanye uyu munsi muvyumve kandi namwe mwihane nkanje nugutanga ikintu atamvu nugusohora amafaranga atamvu wana kenshi turafise iyi tendance yuko pof kameme y'amafaranga uyafise atamugambo ufise ugira tandase kugira iki yukurondera ico yakoresha putatana umugambi wa office umuntu agacaza ukafa gutanga nurya gusaba ati mfasha umengo wasku ubenshi barabikina akakwereka kashonje umva inzari murabitse kumbe yarabiswe na drogue ntukave gutanga utumvirije umutima icawe ntikibiza kuja ahariho hose umutunzi ashira imbere 1 gutanga 2 kuziganya 3 kwinvestisa gize ibintu bitatu giving saving and investing umukena bucagira nigiki ntaziganya barya ayo baba bafise yose harabati jewe nabise umugenzi akunda kumbwira ngo umvirize ngo je ntayari yandi ntaza nawe uzokwa muri kora yajya urumva wame uraho nta ntambwe uzokwigera utera yo kuja imbere kandi rero ugiye kuraba abantu barabeshanye muze muraga barya abantu basororeranira ngo barakundana ntashobora kuguha ngo uje gusuma muhira mugabo mubwiye uti urumva hewe umunsi cye cambabuye arakubwira ati nibaguhe rimwe mugabo uzobirabe ntigena umunsi n'umuvuga ati akira 10 gena usume muhira mugabo ayurira ngaho arayaguha mugabo uza gukoresha mwe ntayigera guha arakubwira kata yafise mugabo mukabare akaguha ayarenze ayarasha imisi bica nk'itatu siko bimeze ubwo n'urukundo abatunzi babona ejo hazoza abakene babona kahise na kuba reka vuga gato iki kintu kubakene umukene avuga ati yo urazi ingene nari naragowe urazi ingene nari narashonje ndayajya hamwe n'abazimu bavuga ati amen arayariye kahise na kuba arabikomere byo muri kahise agacarondera kubikiza muri kubu tanisi kumutunzi cakora icaronse uyu munsi abona ejo arabantu kandi bahembwa amafaranga menshi mugabo umviriza amatariki ya mbere y'ukwezi amafaranga bayaheze ariko arakugurana ngo none ubiziko ugasanga umuntu yamari karakorera muri découvert ari umugezi nari mfise yari afise umusheri uravyumva agakora kuri club uwo musheri misi yose za kumuramuza kuri club agategenda akamukubita ama bife yo kuri club ya petit déjeuner
ni 46,000. Kama murumva ko ndayazi niko ko nagiyeyo. Ifo kugenda hano hari ahantu henshi piri vyimviro. Apana kuguma kwa wadiri gusa. No kwa ntembagari, no kuri variete. Gende y'abatunzi bakoranira. Ugenda utwaye agenda n'ikaramu. Ufu mufata ifanta basi ya 2000. Wemera utahe n'amaguru. Muga kame ubone. Ariko ikintu kimwe nigeze kubabwira siniko mucibuka. Icyo utarabona ntuzokibona. Baro munene ati icyo utarabona ntuzokibona. Icyo utarabona ntuzokibona. Icyo utarabona mu buryo bwa vision ntuzokibona mu buryo bwa possession. Birumvikana nyene ko navuga? Birumvikana. Hari abantu kubera ko nyene nkene kubategura gutunga no gutunganirwa uyu munsi se program kubera ibintu batarabona n'ivyo kujya batarabona. Numvise bati urye cha kintu wambwira utarigera urya ukijye umunsi kibe kiravuyemo nawe uje muri liste y'abakiriye. Next. Abatunzi bazi ingene batunganya uburyo bafise uyu munsi. Umutunzi ntapangira kuvya adafise. Ariko abakene nibo ba expert. Umukene arategura mariage mwe bazomuterera. Akavuga ati hantuka nitegereje nana kabema zo mu muduga kameme ni kazi ya zibiri ndazibona muri we agaca yandika. Ukaburaho hantu utegurira kuvyo udafise ngico kibanza ntaco mvuze mugabo ababikora gutyo hajya titre yabira hari. Umutunzi canke nakorera kuca adafise afise 100,000 akoresha 100,000. Afise 200,000 na akora kuvyo afise. Ntashobora ngo mugango nibantera ngo kameme ngo nibamara kunterera ngo ngo muntererano ngo turabe ngo nditeze vraiment nka zibiri. Umunsi umwe narigeze kwiyumvira gutyo. Urazi ikintu cambayeko naramaramaye. Umuntu nari naragiriye neza hamarambira ati Kevin kuri diplome yawe uratora ibintu bindi ndagoye kado canke nze niyumvisha nzogukorera. No kubwira ngo mpe kado niwe ni wiyumvire aho nari nzi ko nimiburi kuko yari yarigeze kuvuga kira ati umvirize icazo kwambara kuva azi gushika ejo nzomwambika ikintu sinzogikora. Hewe nta nakimwe nigeze nkora vuga nti nakarahari yarambwiye yego sha. Hewe namu telefone uwo murondera nimushobora kumuronga kuko ari mu kibanza cakuri. Ndamaramara kwejo gena ngifise ivyumviro vy'abakene niyumvira kubizoza. Umutunzi niyumvira kubizoza. Umutunzi yumvira kuvyo afise uyu munsi. Ana Mariette benshi badashaka kumva ngo nangu kwizera nako turaza kubizako. Next. Nabwiye ko abakene ngo ninamara gusaba découvert bazompaya muri cirque turashobora gufataya. Uravyumva? Nivyo biharuro byabo bantu babona ivyo bazoronka ntibabona ivyo bafise. Rero imisoso wamubona kuvyizoronka nta nakimwe uzokwigera ugira kuko nivyo uronse d'abord uzoriha ushize ko n'ama intérêt kandi iyo vyavuye bizosubirayo. Kubatunzi hari kintu kibashaka kumenya amahera n'igikoresho cyo kubashikana ku migambi bafise. Iyo umutunzi umuntu afise ivyumviro vy'umutunzi aronsa amahera abafise ivyo babwira ikintu kimwe giraza ku mwanya kukivuga. Ntushobora gutunga utagira iciyumviro. Cyo cyuma nahere ku bwenge no gutahura. Gira imigambi. Kenshi ugiye kuri amakane y'abatunzi aravuga tumviriza amafaranga aya projet shobora gukora na niyi ikampa ibi. Fise aya arafise amakategori. Kuburyo amafaranga ronse aza kuraba muri za projet afise ati gishobora gukogwa n'igiki uyu mwanya. Kuko ntushobora kuzotunga ukora ikintu kimwe never. Abantu biteguye gutunga boroye inkoko gusa agahweka kaje
uzozirya ube nabuziha zishwe n'agahweka zose. Umutunzi ninde? Nuwa adiversifya asira atandukanye nasira hamwe. Cyo tumana zanzi sandu ndaza kubereka nyene tuzikoresha. Muri ko muranyumva ngurumva shawo none we ko nahere gukora ibi bintu byagenze gututereka ntiwamenye ibyabaye. Urumva ashaka kuva corona ije urumva sinasubiye kurangura naciye nicara ubu ntaco mfise nkora. Waruzi ko abantu benshi b'abatunzi batunze cyane muri kigihe cya crise. Umutunzi imisi yose ndaza kuyivuga nico ko ni principe gira kane ndaza kuyivuga ni stanu za kubigisha.